Amahoro y'Imana bane namwe muri 10 mara Moses. Hano ndagoma ndabumbisha bino bintu bituma biguma bisamaza abarundi. Ndabumbisha gatoya hanyuma tubiganiraho Imana bahumugisha. Muri ukwezi twinjiyemo Imana itanze impore muri kino gihugu impande zose. Hari ibintu byinshi mwari mwaraririye muravuga ko bidashoboka. Muri no ndwi no mu ndongozi byo basengeye n'abantu basanzwe byo basengeye amarira yose mwarize. Marto yawe imenaguye kandi haje inyishu zirama. Mwizina rya Yesu Kristo. Umwidegenze mu mabarabara ugiye kugaragara. Uwo mwidegenzo arimo avuga mu mabarabara twebwe nawo tuzi. Ngira ngo agombye kwivugisha ibyo kurekura amapikipiki yamwe n'amamoto. Reka mumvize kano kagandiro ejo bacishije kuri RP yamumviza gato. Ahari mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma 2022 ico gihe umushikiranganje wa mbere Ndirako Bucagire Vasi yari katanga ubutumwa bw'ingingo leta rongoye iherutse gufata mu ntumbero yo kugabanya impanuka zo mwibarabara. Yanagiriye katanga ikiringo ntarengwa iyo ngingo izoba yatanguye gushirirwa ko mu ngiro. Itariki 11 azoba ari kuwa kane. Ivyo vyuma vyose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone. Naje natumiwe mu bandi. Uyu yamutumye nawe nyene yavuye abishimangira ndetse anemeza ko mu kuyifata yabitewe n'amarira y'abapfakazi bari bamaze guhekurwa kubera amasanganya yari yabaye ndanse. Ico kibazo twaracize mu nama y'umutekano turavuga tuti none tubeho igihugu kiri mu ntambara abantu bapfuko nyene nk'ubunyegeri atangwano turimwo tuca turondera ibitera amasanganya menshi kuko menshi abera mu gisagara ca Bujumbura. Naho waramutswe igihugu muri kino gihe avuga uko ivyatumye iyo ngingo ifatwa bisa nkaho vyabaye ivyitwazo uravye uko ibintu vyifashe ku rubuga nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru Le Journal Akaburungu Africa mu cegeranyo cakoze ku bijanye n'impanuka zo mwibarabara. Amasanganya yabaye mu mwaka wa 2020 yari 3775 mu gihe mu mwaka wa 2021 haharugwa amasanganya yo mwibarabara 4723. Igitangaje ariko akaba ari uko mu mwaka wa 2022 umwaka iyo ngingo y'agahotoro yafatiwe ko habaye amasanganya arenze kure niyo ayari yabaye itarafatwa nkuko tubisanga mu vyegeranyo vyakozwe n'ibigo bibiri arivyo ishirahamwe ry'umuryango utabara imbabare kwa Rouge hamwe n'ikigo cy'igihugu gitanga impanuro kubijanye n'ingene abagendesha imiduga bo kwitwara Bureau d'études expertise et conseil en automobile beka mu funyafunyo y'igifaransa ngo amasanganya yabaye mu mwaka wa 2022 angana n'ibihumbi 659. Muri ayo abantu bagera ku 2552 barakomeretse mu gihe abangana n'484 bitavye Imana ubwo nyene bagikora impanuka. Nkuko Nsabimbona Pacifique arongoye beka yavyiganiye ikinyamakuru Iwacu ngo izo mpanuka zatewe n'abanyonga imiduga yunguruza abantu batavyigiye, amabarabara mabi hamwe no kugendesha imiduga idasuzumye contrôle technique mu gifaransa. Ubu abari batunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje ivyo vyuma vyabujijwe ubwanwa bwarapfutse umunwa. Ayo marira yabo barundi ndiribo bari bazeye uburaro n'uburamuko kuri ivyo vyuma vyabo azohozwa nandi wumvirije ibivugwa na President Ndayishimiye. Kubwiyiwe abo bunguruza abantu bazotezurirwa ari uko habonetse amabarabara anyuragiranwa hejuru. Mugabo mwofasha mukagigwiza umwimbu twoca dukora ya mabarabara yo hejuru kugira ngo bose baronka aho baca. Aha ikibazo umuntu yibaza ni nimba iyo ngingo yafashwe kubera amabarabara yaga canke nimba ayo masanganya yaba kubera hari amabarabara yo hasi gusa bisigura ko ayo mabarabara anyuragiranwa aca hejuru akozwe mu buryo arinda impanuka z'amabarabara. Mwavyumvise rero ibi babitangaje ejo. Rero hano no afatiye kuri ibi hano barimwo bavuga uko murabona yuko ikicegerano casoye cyo mu Burundi casoye itangazo cerekana yuko muri iyi myaka ahubwo abantu bapfuye ari benshi kubera za accident. Imbere nawe babwiye yuko ibyo izo ngingo bafashe napo zikora nuko none abantu accident ziracaba ngira ngo murindira amabarabara aca mu kirerane nayo agacasa. Je navyo naravyasa. Ni kuvuga ngo rero ni kuvuga ngo leta izokwiga kuri iki kibazo uko murabona yuko abapfuye ubu nibo benshi mbwe y'amamoto mwayahagaritse ariko muri cyagiye amamoto ariko arakora abapfuye aribo bari bake. Ni probleme ngaha bagomba kwigaho. Ikindi cya kabiri iyo begereje amatora bazoca batangura kurokura y'amamoto n'amakinga asubira ko. Mu gihe rero ibino bibuka by'ibiprofete hano n'abantu basengera iwabo bazobona ibibaye kandi barabizi ko ariyo nzira berekejemo bazotangura kuzanga ngo umuhanuzi yari yabipfutse. Umwidegenze mu mifuko w'abantu ugiye kugaragara. Umwidegenze ku mabanki igiye kugaragara. Ibi navyo ntabwo bipfa kwizana bisabwa no gukora mugakora cyane mukarondera. Ihame ibi navyo amabanki navyo ngo bigiye kuzana ibindi
bisabwa kurondera amadevize n'amarabizo ko mu gihugu ari ikibazo ntabwo muri iyi ndwi imwe no ku kwezi ibyo byose bigiye gukoreka barundi benshi sinzi umuntu yabakuye mu bwenge ibi ni ibintu bikorerwa kandi bigatwara iki none ko abitwa ngo n'abakozi b'Imana bamabaza babwira ngo ku kwezi iyi ndwi ku kwezi iyi ndwi ubwo mu vyagarenga hamwe bibazo ko bigiye kwikora umva mufise ubwenge koko bukora neza ukurima no kwimbura bigiye kuganza muri kino gihugu abadebaguzi batakaje isoko abadebaguzi batakaje isoko abagororotsi bafashe ikibanza ubwiza bw'Imana buraganje abakora neza bagiye kuduzwa mu izina rya Yesu Kristo hari abantu bari barahaye akazi ko kurementanya ako kazi karahagaze mu izina rya Yesu ukuri kugiye kuganza muri kino gihugu ndaturanize kuri kugiye kuganza muri kino gihugu hari ibintu Imana igiye gusesekaza ngaha biri muri Yesaya 3:1 those things are going to happen this time. I'm talking like a prophet. Amen. Raba mwami uhoraho nyene ingabo Amen. anyaze abi Yerusalemu Okay. n'abayuda Okay. icishimikizo n'inkoni begamiye. Thank you. Umviriza rero ubu rero ivyari vyaranyazwe biyagarutse umenga tofise abantu mu gihugu benshi batagira ubwenge cyane cyane nk'abantu bategera bino bintu bano bagabo bavuga hagukora hagumiriza abantu gukora hagumiriza abantu gushaka ubuzima hagumiriza abantu kurondera imibereho ya buri gihe bama babizeza ibingene ivyanyazwe biragarutse birashitse birabashikiye bagiye kubaho nk'abatunzi abarundi benshi bakaba banebwe kubera kwizezwa uburofa nga icishimikizo n'inkoni y'u Burundi biri ngaha mu izina rya Yesu. Amen. ibi ntabwo vyandikiwe abarundi vyabwiwe abanyesirayeli murateye isoni mu gihe mugenda mu kugurura Bibiliya mugasoma ikintu Imana yabwiye Abisirayeli mugacamwe mucishirako mukacitirira urashobora kugisomera ko kikaguha isomo ya cyo nta kibazo ariko gucakira ugacugicitirira ntabwo ari vyanyu mwabarundi Niko mbabwira ivyo navuganye n'umwami muri ino joro cyambere yavuze ngo ndiko mvuga like a prophet ndiko mbabwira nk'umuhanuzi ntabwo bavuze ngo ndiko ndabahanurira icya kabiri ariko abasigurira ibintu ariko asoma muri Bibiliya nagiye kuvugana n'umwami mu ijoro acasura kuza kubasigurira ibindi asomye muri Bibiliya iyo Mana ugaruka kuza kumusigurira ibindi yarasanzwe asomye muri Bibiliya bihari byo bamubwira umutwe n'ubwenge bukora icishimikizo n'inkoni y'u Burundi biri ngaha muri kino gihugu mu izina rya Yesu. Mu yandi majambo le Burundi vient d'avoir son appui de la part de l'Éternel. Hallelujah. Sobra de God. Icishimikizo n'inkoni begami biri ngaha muri kino gisagara. Amen. Murabizi ibihugu biragira ivyishimikizo ibihugu biragira amapui. Amen. Reka tubandanye nuraheza. Icishimikizo cyose arico byo kurya byabo. Imaginez-vous ivyo kurya bigiye gusesekara muri kino gihugu. Urumva n'abantu mutari mwiteze bagiye gusuka imfungwa muri kino gisagara mu izina rya Yesu. Amen. Iki gisagara giye kubogaboga imfungurwa cyane. Amen. Amen. Vuga ngo amen 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 amen. Muca muvuga ati vyoshoboka gute rero n'igisagara vyigeze kuba muvugishwa n'Imana avuga ngo ejo mu gatondo. Amen. Ejo mu gatondo. Amen. Igemere. Haleluya. Amen. Nivya twari biragera ngaho ejo mu gatondo muri kuno kwezi Yes. ingazi zo bazirigana muri kino gihugu. Prophesy. Amen. Nta ngorane y'amazi izosubira kuba ahantu nta ngorane y'amazi izosubira kuba muri kino gihugu. Amen. From now ababijejwe n'abatabijejwe Yes. bagiye gukorera hamwe Yes. pour trouver une solution durable. Yes. Amen. Ivyo ni ivyishimikizo Imana itanze Yes. n'ibindi byose bikomoka ku mazi biraje Amen. amatara Amen. les énergies durables Amen. muri kino gisagara turazisengeye Amen. abavyakiye bavuga ati kabaye abasirikare b'u Burundi amen 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 Amen. uretse ko bari bakomeye baradugijwe cyane mu burere no kw'isi yose. munyumvire nama muri uko kwezi kumwe hazaba haduze igisirikare hazaba haduze amazi hazaba haduze amatara hazaba habonetse ibifungurwa hazaba habonetse muri uko kwezi kumwe abarundi kugira ngo muhendwe ibyo byose bikoreshwa n'imbaraga icyambere igiturire ntimuragiheza intambara perezida ariko aragwana ubuzima ntimurabiheza intambara perezida ariko aragwana abiba amafaranga y'igihugu miliyoni 40 buri mwaka perezida ariko agwana nabyo nabiba amafaranga ngaho ngo y'ingendo perezida ariko agwana nabyo muri komite gakubyo mu kwezi kumwe bigiye gutangura ryari ngo murakwiye umutima wese ubwenge bukora n'uburofa bwishi hano hagiye yigira ngo nubuhanuze ngahe gera hano uburofa kubera ntavuze ngahe ikintu avuga ariko gato kugira ngo ndangize uko nuguhuma amaso abarundi kubera nawe ari mu kibazo murabizi uko ngaho yarajejwe ijya ntuze bari football niwe yarajejwe hano
ayirongoye yari muri bijya bya Dinamo nyene abiyoboye n'ibindi kubera ubusuma yakozemo aramanika ngaho bamwomoye bamukuye. Murabizi ko bace bagenda gukora inama basanga imiliyoni 100 zirabuzemo ari we yarabiyoboye. Ayo yose arari yegeye kwigurira amajipe hamwe ni kwagundi gutanga ibiturire ngaho nyene benshi ntibagombe kumukoma, ariko ndibaze ko niyo babishira ku murongo bakamukurikirana u Jean Paul nyene ngaho bazasanga iyo miliyoni 100 ari we yatwaye. Ibi birazo murindire muzayibona. Hano ari kavuga kugira ngo agerageza kwiyerekana ko akunda igihugu cyane, ntabwo gikunda. Ikindi niwe ari mu bantu ahungura abantu benshi mu buryo bw'umwiherero bari bakoze ibintu muri 2015 mu Burundi. Ntabwo niko navuga ko guhunguka ari bibi, ariko reka babaza nkaho hakurya haba mu Rwanda no nkunda gutangira karoro hamwe n'andi hatandukanye muzi ko hari amategeko. Ntabwo leta canke igipolisi cyashobora gusohora umuntu runaka ngo hace haza uyundi aje tanga uburenganzira ngo ujya agaruke mu gihugu. N'imiburi buragarutse mu gihugu batanga ivyemezo yuko agarutse ku bya bindi bamwirukanira mbere ko ubu yabikemuye. Ariko ubu Jean Paul mugende muraye mukombozi yagaruwe na Jean Paul mwaciye mubona mu rushengero kwa Jean Paul ari yagiye mukombozi nyene agenda mu rushengero kwa Jean Paul n'umugore wiwe bikorwa na Jean Paul. Ntabwo byakozwe n'igipolisi cy'u Burundi, ntabwo byakozwe n'urukiko rw'u Burundi. Nimba urukiko rw'u Burundi rwarabikoze rumvuguruza, niba igipolisi cy'u Burundi cyarabikoze bimvuguruza. Nivyabiturire nyene yahawe aramugarura ngaho mu gihugu ngaho atahandi hantu bayimenyesheje. Nivyabiturire bya amafaranga nyene ntuzeye ngaho bundi mugiye kuraba bijya mu Prophète Modeste yasohowe n'igipolisi cy'u Burundi bavuga yuko atari umurundi ko atavyangomba afite byo guhaba ko yari ku byangomba mpimbano ngo n'umunyarwanda bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi ari we Nkurikiye. Haize imyaka 3 menga ni matarine mwarabonye yuko ubu nyene Apotre Heraten niwe yari igiturire asubira garura Prophète Modeste amugarura mu gihugu, naye mwaramubonye mu rushengero. Ivyo ni ibintu rero byose leta y'u Burundi rikimugira kamatohoza n'abandi atarabo yarabagaruye nyene nibajya muri 15 muri 2015 bari bagiye mu myerekano ngaho yarabagaruye ni bari kwamugira amatohoza. Niyo mpamvu ubona ariko izanisha bino bintu ngayivugisha u Burundi bugiye kumera ukubwe kugira ngo biyibagize ivyo byose ngaho bariko baramukurikirana. Ariko nibazo ko ubutungane bw'u Burundi buzokora mu buryo bugaragaye. Nayo ibindi ariko bavuga ngo rubahanuzi ngo ku Burundi yigira umuntu abukunda cyane numubeshi wo mu bwego bwo hejuru. Turazi ko ico yigombera ari business n'amafaranga cyonyene nta kindi. Imana turinde ububeshi n'ubusuma, Imana turinde abantu badusamaza kugira ngo dukomeze kwiberaho no gukora no gushakisha imibereho. Imana ibaheza.